gutangura ku mugaragaro Ry'Igesa ry'Umuceri mu Mwonga wa Nyakijima ya kabiri muri Komine ya Ngozi vyatewe iteka n'indongozi zitandukanye zigize intara ya Ngozi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 Rusama 2022. Mw'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na Musitanyeri wa Komine Ngozi yaramenyesheje ko umwimbu wagenze neza muri rusangi, ivyo ngo bikaba vyavuye ku butwari bw'abenegihugu mu kwitwararika neza ibikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Aha muri Komine ya Ngozi muri rusangi umwimbu ni mwiza, haba ku muceri, haba mu biharage, eka uriko uraraba n'imisozi urabona yuko itotahaye. Ivyo byose rero biva ku butwari bw'abenegihugu n'abafasha mu kwitwararika neza ibikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi, cyane cyane ko uno mwaka nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Bose ndayishimiye yawuhariye uburimyi. Ucumi Karave yarongoye urunani rw'amakoperative y'abarimyi mu Mwonga yatunganijwe n'umugambi Prodefi yo mu ntara ya Ngozi, akaba anarongoye koperative abatazerinze yo mu Mwonga wa Nyakijima ya kabiri ufise hegitari 108 n'abarimyi 3102. Akaba amenyesha ko umwimbu wagenze neza babifashijwemwo n'abashakashatsi hamwe n'amashirahamwe nka Izabu n'ayandi. Jewe nkaba nitwa Ucumi Karaveri, abasanzwe ndongoye urunani rw'amakoperative y'abarimyi mu Mwonga yatunganijwe n'umugambi Prodefi yo mu ntara ya Ngozi. Abasanzwe ndongoye ni koperative abatazerinze ikukira ubu Mwonga wa Nyakijima ya kabiri. Ni umwonga ufise amahegitari 108. Ni umwonga usanzwe ufise abarimyi 3102. Ni umwonga kubisanzwe kuva mu 2012 twarosha abafasha baradufasha kuwutegura neza. Batrosha amabaraje batukaguzura imisege kugira ngo dushoboye kuvomera. Noneho n'umwonga abenegihugu twabifashe nkama kugira ngo tugwize umwimbu. Abariko badufasha badusaba ko dutegezwa kuba karorero mu yindi myonga yo mu ntara ya Ngozi. N'umwonga ari guhera mu 2018 turiko turagira ubushakashatsi na cyane cyane twitaye ku giterwa cy'umuceri kugira ngo dushoboye kuronka ingene dushaka kugwiza umwimbu vy'imva mutima. Kuko hambavu inyuma yuko turonka abafasha twari dufise ingorane zo kugira dufungura agaceri twagafungura mu misi mikuru. Kuko turiko turarima ku hegitari ico gihe twaronka niburi toni n'isuku ku hegitari toni 2. Muga uko ubushakashatsi bwagiye buratwereka turiko turakora tubifashijwemo na Izabu ONSS twarageze ku rugero rwo kugera ku toni 5 ku hegitari kugera mu 2000. Nukuva kuva mu 2000 twabandanije ubushakashatsi. Uyu mwaka naho twaciye dukwana ubushakashatsi n'abashakashatsi mu gihugu cy'Ubushinwa. Leta y'u Burundi yasabye kugira baze kudufasha kugwiza umwimbo vyeruye biboneka cyane ku murimyi. Uyu mwaka twarakoranye guhera mwirima kugeza ubu mubona turabona ko vyagenze neza kujanye n'umwimbo. Ubu turiteze itoni 6 n'igice ku hegitari imwe. Iyo ni intambwe ikomeye cyane tubona twebwe nk'abarimyi. Igiterwa cy'umuceri turacishimiye cyane kuko turabona ko kiriko kiradukura mu bukene no mu bibazo bitandukanye dusanzwe turimo mw'iyi minsi. Ujejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi amenyesha ko mu hegitari 50 barimye y'imbuto zirobanuye z'umuceri bita hybride bafise ihangiro ryo kuzisubiriza imbuto za kera zitagisha akanovera zarimwe mu mahegitari arenga gato 10,500 ari mu Mwonga agize amakomine 9 y'intara ya Ngozi. Kugira ngo rero iryo hangiro turishikeko twaciye turufata ihegitari zababa 50 kugira ngo izo hegitari tushobore kuzironderera imbuto nziza irobanuye bita hybride kugira ngo uwo muceri dushobore kuwugwiza hanyuma uzoshobore gufasha mu kugira ngo ukwiragizwe mu yindi myonga yose igize iyi ntara yacu nziza ya Ngozi. Ashikiriza kandi ko amatongo mato abenegihugu bafise muri uwo mwonga bashoboye kuyashira hamwe mu ntumbero yo kugira bashobore kuronka umwimbu ku rugero rushimishije, ngo n'ubuhinga busanzwe butangwa n'abajejwe indimo bushoboye gushikira bose barimwe n'igiterwa kimwe kironswa ibyangombwa bimwe. Rero ivyo vyakozwe muri uyu mwonga wa Nyakijima muri ya ntumbero rero yo gushira amatongo hamwe kugira ngo bwa buhinga busanzwe butangwa n'abajejwe indimo bushobore gushikira bose
hanyuma bamaze gushira amatongo hamwe gaca kaba karyo rero ko kubahimiriza kugira ngo barime igitegwa kimwe. Ico gitegwa kimwe bamaze kukirima muca mwumva yuko gitegerezwa gutegwa ku buhinga bumwe, hanyuma kigafumbirwa ku buhinga bumwe, kikaronka vyankenerwa gikeneye, kuko haraba ubuhinga bwo gukurikirana neza mbega igitegwa bivanye n'urugero kigezeko, mbega gikeneye ibifungurwa binganiki, mbega gikeneye amazi anganiki, mbega gikeneye imiti imeze gute, mu ntumbero yuko hagize ingwara iyibonekeza duca tuyigwanya bidatevye. Rero biroroshe gutanga ubumenyi iyo abene gihugu bashize amatongo hamwe, baca boroha gukurikirana kandi muca mubona yuko n'umwimbu uca wiyongera. Buramatari w'intara ya Ngozi akaba asaba abenegihugu ko boja mu makoperative kuko abagiye hamwe bazana akarusho ku mwimbu kandi bakaronka n'ubumenyi buzoshobora kubasahiriza mu migambi yo kwiteza imbere. Tugasaba yuko abenegihugu boja hamwe muri ya makoperative twama turiko turavuga ko turabona yuko abagiye hamwe bazana akarusho hambavu y'umwimbu kandi banaronka n'ubumenyi uzoshobora kubasahiriza mu kwitunganya no mu gutegura imigambi bari bateguye kugira biteze imbere. La voix des sans voix.